bake bakanibona musanzwe muserukira imbere y'amategeko Ishirahamwe ACOPA-Burundi riharanira agateka k'abantu mbere no gutsimbataza amahoro. Muri iyi minsi irenganye mbere ku munsi wa kane harabonekanye ireresi ry'umuvyeyi uwo twokwita umuvyeyi akubita umwana bunyamaswa. Mbega mwebwe mwishirahamwe iwanyu mwavyakiriye gute? Ego mbanje kubanza kubaramutsa no kubashimira kuri kano kanya mumpaye kugira ngo ishirahamwe gishinze gutsimbataza amahoro mu Burundi gushika ku mahoro arama no guharanira agateka kazina muntu kugira tugire ico dushikirije kuri bijya twabonye ivyerekanwe muri rya reresi yaho uwari kuba umuvyeyi w'umwana Patrick yari ariko aramuhohotera amuboreza igufa. None inyuma yo guhohotera uja mwana yarahagaritswe arafatwa umenga yaragiye no mutungane mbere aracirwa urubanza. Mbega mwavyakiriye gute navyo? Imbere ya vyose twagomba tubanze dushimire igipolisi cy'u Burundi ku buryo cavyitwayemo neza kimaze kubona irya reresi irahererekanywa ko caciye cihutira gutabara kugira ngo gitabara urya mwana ariko arahohoterwa. Hanyuma igipolisi kimaze gutabara urya mwana caramushikirije inzego z'ubutungane kugira ngo zimucire urubanza zimuhanira icaha yakoze. Urubanza nivyo ku munsi w'ejo umunsi wa kane waraciwe urubanza rw'ikibiriraho, ariko rero igihano yaciriwe nticatunezereje. Gute? Kubona yarafashe akagomba kwica urya mwana nkuko yabivuga muri rya reresi kwagomba kumwica, akavuga imvugo itabereye iteranya abana na bakase, akongeramwo n'ayandi majambo abibwa nk'urw'amacakubiri. Tukaraba ibikomere urya mwana afise ku mubiri no ku mutima, turabona yuko kumucira umunyororo w'imyaka 2 n'igihadabu bamuciriye bidakwiriye kugira ngo batuze ubwo bubisha bongere batunganirize urya mwana Patrick yahohotewe. Mwebwe kubw'iwanyu muti iyo mukaja kuba mu kibanza c'abacamanza mwari muhari nk'abaserukira ibwirizwa nk'abaserukira ishirahamwe nk'umuvyeyi mbere ujya mu mama yari guhanwa gute nk'iyaba imwe muhana? Amategeko mpanavya aratomoye, nico gituma umucemanza araba itegeko na cane yuko agateka k'umwana gakingirwa ku buryo bwihariye. Rero yari guhanishwa igihano kikwiye kibereye ku muntu yashatse kwica ubuzima bw'umuntu na cane ubw'umwana muto kandi yarajejwe kurera. Iyo rero uri umuvyeyi ugatibanga ry'ubuvyeyi, ico kibi kintu gikomeye gituma baguhana bihanukiriye kugira ngo n'uwundi muntu afise agatima k'ubukoko nkawe ntazasubire gucutsa umutima. Muri iryo rubanza rwaciwe nyene haragaragaramwo birerekana yuko umwana azosubizwa nyina, hama nyina amuvyara, hama nyina agaca asabwa gushingisha urubanza rwo gusaba ibirezo. Mbega hamwe vyoramuka bigenza uko akaja kuregwa n'uwo twokwita nawe sinzi ngene twomwita simukase mugabo nise atarise, uyu mwana ashobora kubandanya ahohoterwa? Dukurikiranye amakuru dufise nayo twahawe n'urya mwana nyene, twebwe ntidushigikiye yuko urya mwana yoca ahabwa nyina muri kino gihe, kuko yari yamushikirije urya se w'umwana nawe akamuhereza urya tutokwita umuvyeyi kuko atabereye kwitwa ico kintu muri uno mwanya, kuko yari yamutanze kuko atarafise aho amurerera. N'urya mwana aravuga yuko agiye aho nyina wiwe yabiriwe nahone abana base wabo bamuhohotera. Rero twebwe ico dusaba nuko leta ariwe yofata mu minwe urya mwana ikaba ari yimukingira hakurikijwe amategeko agenga gukingira abana baba bari mu bihe bidasanzwe nk'abijya. Mbega hari ubundi burorero bw'abana mwari maramaze kubona bahoterwa kujya mu ishirahamwe iwanyu naho bica bigenda gute?
ego naho bitaba biza bisa vyose, ariko abana barakunda guhohoterwa cane, na cane cane iyo abana bagize ingorane zo kubura abavyeyi, barakunda guhohoterwa. Ariko ubunyamaswa nka burya twabonye ni ubunyamaswa burengeje, kuko hejuru yo kumuhohotera bongera ko n'ayandi majambo yo kubibugwanko no mu mpande zitandukanye, bigaca biboneka yuko aragatima tare yaramufitiye ko kugira ngo amuzimanganirize ubuzima. None nk'umuvyeyi wosaba iki abandi bavyeyi bameze kurya canke abo haba bamera nkawe? Nk'umuvyeyi nosaba yuko abavyeyi bareze abana batarababo, na cane cane bakase b'abana, bomenya yuko umwana atari uwumwe, umwana ari uwa bose, kandi kuba mukase w'umwana atari kuba umwansi w'umwana, ahubwo uwo mwana aba uwawe, kuko nawe abi wawe ntubuzi ejo uko bizogenda. Uwo mwana nta ruhara aba yarabigizemo kugira ngo ntabe ari kumwe n'abavyeyi biwe bose mu ico gihe. Ico gituma ubwa mbere warukwiye kumukingira kurusha, kuko hejuru yuko kubura abavyeyi abafise n'igikomere ku mutima cuko kuntu atari kumwe n'umuvyeyi wiwe w'amaraso. None ku bwa ACOPA namwe hari ico mugiye gukora ku bw'urya mwana muri ino minsi atararonka ahantu yumva yuko ari mu muryango? Twaramaze kugitangura, kuko kuva tukibona ryareresi twaciye dutangura gutabaza inzego z'umutekano. Hanyuma uno munsi ico turiko turakora niki kirimwo cyo gusaba yuko leta yofata mu minwe ico kibazo igakingira urya mwana, mbere ikabira muronderera ahandi hantu yoja kuba akabaho akingiwe, agateka ko umwana kubahirijwe. Kandi tugasaba yuko ministère public na leta muri rusangi bokurikiranira hafi kibazo ca rujya rubanza, kugira ngo mw'isentare y'iyungururizo urubanza ruze rucibwe neza kurikije amategeko. Tukaba tugira ko dushimira na ministère public yuko yabonye yuko urubanza rwaciwe rudakwiye, igacigira ko yunguruza. Ariko ugiye kuraba ujya muvyeyi umenga yari yibungenze nimba kutari kuvyibuha, mbega ujya ari munda nawe, none nta gateka kiwe nawe ko bandanya kubahirijwe, vyogenda gute naho? Ico ndibaza ko ari kibazo kigoye kumenya yuko umuntu yibungenze canke atibungeze. Rero amategeko vyose arabitunganya, nico gituma dusaba ko urubanza rwose gocibwa ngo kwisunga amategeko. Murakoze. Murakoze nawe ndabashimira.